Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data bakunzi b'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana. Dushimiye Imana kandi ko yongeye kutugirira neza, ikaduha wundi musi mwiza, kandi ikabiduhaye kongera kumva ijambo ryayo yaduteguriye kugira ngo rigirire ikimazi imitima yacu, twebwe twese abashobora kumviriza kino kiganiro. Muri kumwe na Kaneza Benigne kuko ikiganiro Saveur Divine bahaye ikaze cane. Imana ibahezagirane nanje. Abakunda kubiriza ikiganiro Saveur Divine barazi ko tuba dufise ijambo tuba turiko turibukanya muri iyo ndwi canke muri ico cumweru. N'uno musi kandi turakomereza aho bagenzi banje bagejeje imisi iri imbere yanje muri ino ndwi. Turiko twibukanya amajambo ari mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 4 ku murongo wa 17, ariko ndaza gusoma mpereye ku murongo wa 12. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 4 ku murongo wa 12 ngeze 17. Haravuga ngo Yesu yigishiriza i Kaperinaumu. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero, aja i Galilaya, yimuka i Nazareti aja kuba i Kaperinaumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Nefutali, ngo ivyanditswe na Yesaya uwavugishwa n'Imana bishike, ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nefutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya h'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. N'aya majambo Imana yashimye ko twibukanya muri ino ndwi, atwibutsa kandi atubwira ko ubwami bw'Imana buri hafi kandi ko dutegerezwa kubwitegura si ukundi ni ukwihana ivyaha vyacu tugatandukana navyo, tukitega ubwami bw'Imana twejejwe kandi tugororokeye Imana. Yesu yaje mw'isi azanywe no gukiza abantu, yaje mw'isi yuzuye umwiza, abantu baho bari mu mwiza, ariko Yesu aza azanye umuco, aza ariwe muco, kandi aza gutanga ubugingo buhoraho. Aya majambo Yesu yavuze ni nayo Yohana integuza yiwe nawe yigishije avuga. Usomye muri iki gitabo, muri ubutumwa bwiza bwa Yohana nyene, igihimba c'imbere yaho, igihimba ca 3, ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 3 ku murongo wa 2, naho haravuga ngo ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Uyu nawe kandi yari Yohana umubatizi, yaje ari integuza ya Yesu, nawe yaje yigisha abantu kwihana, ababwira ngo bihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi.
Yohana amaze gushirwa mu ibohero nk'uko twabisomye muri iki gihimba ca 4 c'ubutumwa bwiza bwa Matayo twifadikije, Yohana yashizwe mu ibohero. Yesu amaze kumva ko ashizwe mu ibohero, amenya ko nawe igihe ciwe co kubwira abantu ko kigeze. Nawe ijambo ry'Imana ritubwiye ngo yegeranije abantu ava aho yari ari Nazareti, yimukira i Kaperinaumu hafi y'ahaba abanyamahanga, kugira ngo n'abanyamahanga nabo batari abayuda ubwo butumwa bwiza babwumve, kuko Yesu aje kurondera umwana w'umuntu yatakaye kugira ngo yongere guhura n'Imana. Yaje kugira ngo n'abatari abayuda nabo ubwo iryo jambo ry'Imana ribashikeko, kugira ngo nabo baze bataha ubwo bwami bw'Imana. Abo bari twebwe. Yesu arigisha abwira abantu ngo mwihane, kuko ubwami bw'Imana bwo mw'ijuru buri hafi. Niryo jambo kandi Petero yigishije igihe intumwa zari zimaze kuzura mpwemu yera, nk'uko Yesu yabibasezeraniye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 3 naho ku murongo wa 19, naho ni Petero yariko yigisha. Bamaze kuzuzwa mpwemu yera, batanguye kwigisha abantu. Ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 3 umurongo w'9 naho haravuga ngo nuko mwihane muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe vyo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Imana ishimwe cane. Petero inyuma ya Yesu niwe yongeye kwigisha abantu, nawe nyene azazanye rya jambo rivuga ngo mwihane. Yohana Umubatizi yabitanguye, yaravuze ngo mwihane. Yesu araza arabikomeza aravuga ngo mwihane. Petero Yesu amaze kuva mw'isi, nawe yigisha avuga ngo mwihane. Kuvana igihe Yesu yaziye mw'isi akavaho, intumwa zikahasigara, nazo zikavaho zigakurikirwa n'abandi bagiye bakorera Imana, bakavaho gushika uno munsi. Ijambo ni rimwe ryonyene rivuga ngo mwihane, kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Nta rindi jambo rihari ryo kubwira abantu, nta rindi jambo riri ku mutima w'Imana, nta rindi jambo Yesu yifuza ko tuvuga atari ukubwira abantu ngo bihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nico gituma uno munsi natwe tuhari kandi tuvuga, n'abandi batari bake bahari kandi bavuga, turinginga ngo abantu bumve ko ubwami bw'Imana buri hafi. Twihane ivyaha vyacu, twihane duhindukire, tuve mu vyatuboshe, tuve mu bitubuza gukurikira Imana, tuve mu bitubuza kumvira Imana, tuve mu bitubuza kugororokera Imana. Uko biri kose ubwami bw'Imana buri hafi, kandi uhereye igihe vyatanguriye kuvugwa gushika uno munsi, iryo jambo niryo rigifise ububasha, kandi niryo rihesha umuntu ubugingo, kandi niryo rizotuma umuntu yinjira mu bwami bw'Imana. Bene data munyumviriza, bene data mwumviriza ikiganiro Saveur Divine, bene data aho muri hose mwumva ijambo ry'Imana, nta rindi jambo rihari ryo kubabwira atari rivuga ngo twihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ni wewe wiyizi, urazi ibikuboha, urazi ivyakunaniye, ariko egera Yesu, egera umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo. Niho tubohokera ivyaha, niho dukirira ivyaha, niho twihanira ivyaha vyacu. Twegere umusaraba, ivyakuboshe ubijane musi y'umusaraba, ivyakunaniye uvyegereze umusaraba wa Yesu Kristo, kugira ngo ubone kubiharirwa, kuko nta kindi na kimwe kizotuma twinjira mu bwami bw'Imana atari uko tuzoba twarahariwe ivyaha vyacu, atari uko tuzoba twaravyihanye, tukavyatura, tukabireka, tukagendera mu nzira zo kugororoka, kugira ngo tuze tube muri ubwo bwami bw'Imana butwegereje gusumba igihe ca kera twizereye. Uhereye igihe twizereye gushika uno munsi ubwami bw'Imana buratwegereje.
bene data ubwami bw'Imana buratwegereje, twihane twegere cane umusaraba wa Yesu. Ni Yesu wenyene adushoboza kwitandukanya n'ico kintu cose kituboha. Inginga Imana, inginga Yesu Kristo agushoboze ivyakunaniye, ibikuboshe, saba Yesu akubohore. Ubwami bw'Imana buri hafi, kandi ubwo bwami bw'Imana buzokwinjirwamwo n'abihanye, n'abemeye bakareka, n'abemeye bagaheba ivyaha kugira ngo bakira ubugingo buhoraho. Mbega bimeze gute muri wewe? Mbega iwawe ubona bimeze gute? Wumva witeguriye kwakira ubwo bwami ko butwegereje gusumba igihe twabwizereye, ko butwegereje cane, ko imusi wawe wegereje cane? Mbega wumva witeguye gutaha ubwo bwami? Ni wewe wiyizi, ni we uzi ibiri ku mutima wawe, ni wewe uzi aho ugeze uno musi. Ubwami bw'Imana buratwegereje, ihane, akira ubwami kandi witegurire kubutaha. Yesu abahezagire, amen.